akabihari kikaryoshe. Natesa sana. Kibone. Umwana azova gusumba nyina. Sasa tore nyina. Azova munini gusumba. Vamos avançando, dá isso aí. Dá uma olhada. Legal, legal. Venga de novo. Ué, apana puta. Leva pra iluminada. Mungareu. Ué, olha, apana. Coitado. Ei, ué, chega na puta de segurar. Murazi ko ikiganiro cyatangaga ni ikiganiro ni ikinyere nta kindi kandi tunwa kandi amazi y'ubuzima asubiremo tubyumvirize subiramo amazi Kamanje kuzana kandi amazi atanga ubuzima akwave oyo munsi tugeze muri akwave Nano ntarari abana bari mu bikaba mwe muri mu bikibwe jewe Libert muri musunga nibaza kudutekera siki turi kukinyo mafishi ya soro ndakesera Libert wachimbabura tuko turumviriza kinyo aza ko ari mu mavuta y'inkoho ndake Libert wachimbabura nije ntari mbabu ego nakeze mwatamboye asha bashira amavuta y'inkoho ndake Baesti Baesti akubwira ari umuntu mubi estimatetse nk'injya usanga yashize nk'amasasu agaza turagurika cyane sumu ya panya Steve eba nziko enja bijya niyo no shiramo wote shiramo ikintu cyambere no shiramo chama sasa ndakese ndakamara mazi ariko ni Libert biraboneka kumenga muri Ufise muzenya umureze rurenze nga muri shooting no munsi urumva hari indirimbo shasha yasohotse yitwa King manina buga hanzi ko Libert afite tara kuririmba guys bibi nazi kuririmba prem iki muco ni biki muco basaba umuriro naye canisha byabi naratuzi Libert rero taramenya ko afite tara yo gukina film yarafise tara kuririmba yo kuririmba byiza ntabiguhishe turazinanye kuva kera afise tara yindi yo kuririmba nyuma yo gukina film agucishirije ko ga abafana boca basaba ngo na heavy film boca bahinduka Cheki nkavuze nico ibi ni nawe yabinyigisha nico gituma ari watangura arabizi ariko arabizi kuririmba girimba kaka ni wakunda kuririmba ki ako manje ndazi kuririmba gusa nuko ndirimba nabi je ndimba fo akora samazwa atari ndabarenze akunda amafoto none ifoto zari nzacu kumenga iyo nda yawe none kumenga uri kurayihotera bose bayikubise inda fanira vile mafutu mwanya se gumashaka amafutu inda fanira vile iyo nda amafoto imaze gufata nukuri kwima arenza y'umwana azofata ariko rero izo ari yande none muri filme Galibert Dani yanje wa ni wawe man ari undi muntu azi gutera inda c'est province benishura zutera inda jewe nzipe ko ntavyo ndagerageza navyo uragerageza urazi gutera inda gamuta jewe Libert urareba ruzero barurarura urabona je ngo nafata image uyu sinzi ukuntu yabigenze burya nanjye twagize kate dusanga Angel Ufise inda sinzi rero ukuntu yabigenjeje kwitera none abarebye filme barigeze babona ukuntu abigenze tubabona bari mu cumba kandi abwo bazafana ukuntu yayisa mwebwe mukina filme mutaja mu cumba nako fani tuke turajana kina filme mutaja mu cumba umugaro wambwiye ko iyo talo mwe mutaye mufise ngo iyo talo kuja mu cumba kwe nayo kuja mu cumba ni tuke turaja mu cumba no mwayendeje gushutingira mu cumba yo wadi ariko yo wadi jeno ibima mu cyumba
tujya kukugiriye Oya kwera narimbagije ati kwera iki mutakinira cyane mu cyumba. dukinirayo ntego gukinira mu cyumba gabe n'ishumva ari ibintu bya danje twarakiniye turiko turashwana na Libert abasi kujyama kujya tumenyereye tubibona nka kujya Joachim yambwiye ngo tutani na mbere bafise yotana yo gukorera mu cyumba cyane ninde yabivuze Joachim ngira rero abibonye ngo jara bafise tara yo kurira amajo newe wowe ngene kubana niyo kugwana ashabe ni je sifise tara yo kugwana sitara yo gukina amafilme naho barayimbari nta sinzi ko ndayifise gusa ubwo Fanny niyo yarakwe gutubwira none se ndayisamya ate yagenze gute gutega Libe wowe inteye gute nije ne guteye bene ndayine ubu yareka kumbaza nije nayi guteye wiyuno ninde cyabo ninde cyabo icyabona ni Imana ega problème ihari abakobwa iyo bo basamye inda hariho signe visible nyerekana nanje ikintu kigaragara kuri je kigaragaza ko nayi guteye kuri utwari so nese wanwaye mu cumbi wawe ribe abantu bose ntibabibonye ukuntu wanwaye wambwenge nde mu cumbi wawe tabivuga jewe ndabivuga ari ngaroye kwitsa imbeba kuri Saint Valentin je naraguhebeye icumba ndavuga ni ciuza ugumeyo naraguhebeye icumba ucurangarura sosole garura mama barabe episode ya gatandatu kuri season ya kabiri jewe nakubwiye dusangira icumba sinigeze nakubwira ngo turyamane dusangira icumba twaragende nawe banza wumvirize kubera urakuriwe genda gahoro nukuvuga igise kiratangwa kumfata kunyaza tugende wewe watwaririje iki natwaririje ibiribiri Inda ashobora kuba atari yari Libert ntugwire ase Libert si Joseph Joseph ni ariko ni kubera ko areze dodo ariko amatwa asumira ngo Joseph yihanganiye umwe burya Libert zo kuyanganira babiri ahubwo byabaye ngombwa ko ndera uwanje hari uwabandi harimo nuwanje ubwo munyakana ngo si wawe oya je nakubajije ahubwo emeza niba ari je nayiguteye ni wowe wayinteye ngira muri ecography haboneka isura y'umwana wawe araboneka ko ari wewe nibaza ikibazo ahantu kiri hari umutanga buhamye aranyagirije ugafise n'ama preve nayigutereye he ryari gute bigenze gute mvugira Sefu so wari kuri filma icyo gihe wari uvuye mu Rwanda Libert araguhamagara wasanze yaguteguriye icyumba suko benishije nayi kurekiranye maze kumuteguriye icyumba uriya musaba ngo basangira icyumba uriya sabu sasa uriya acambwira ngo ngupe kamera uyo bacambwira ngo ngupe kamera turashirabize bana yabo sasa jenda ciye nkati wibakati maze gukatinga haboza umva action yindi hariya utazi hariya none reba mana yanje we Fanny wacu wera ibyabaye nabo babiri none se ko twakase ko twagize katsi umva we yumvise indi action we atazi we waranayumvise yarumvise indi action hariya wumvise ijwi ryane kuri iyo action muco kwiyo action wumvise ijwi ryane iyo bikinwa umuntu n'igise ni yari turu inde muntu yavuga cyane yari Jeno nashaka kwisohokera je sinashaka kugumayo none kugira wemere ube mu cyumba kitari kwawe yaguhendesheje iki filime zo mu Burundi ziraryoshe kamanda afu filime atarayira abafire muri umwasi ubu atararaba ifilime n'ibya filime muco yaciye amufatira nawe naranyugaranira Fanny akavuga Angel muri uno mwati kumwe na Angel niyo mbeto dariye ndaraza koga dodo heje koga dodo ingo mwana Fanny akavuga Angel akavuga ngo yinda ngo njya imuteye nakavuga ati ngo icemeza ko ari we imuteye ngo nicaye ubu nakavuga ati ngo yavuye mu Rwanda asanga yamutegura akantu nyene ka terero vero niyo bakari romantique nyinshi vyumva ka sevala hanyuma azababwira ati ngo wewe kati aza yumva indi action hari atanzi ko vyagenze rero ngo Fanny yaravuze ati mbega bucura duha umuco nkuko izina y'umuntu bimeze gute rero
hewe bya bintu nanje sinzi ukuntu byagenze nagiye kumva ngo afise inda je ntarabona none umwana mwamenye gute ko ari inda abaganga mwaye mu bisange ni sumu yanyowe oya n'abaganga babimubwiye nawe ntavyarazi je n'ubu sindemeranya ko ari ya Libert umvise benisho baratangwa kunyihaka umvise kandi avuze mu muryango wacu havuka abana dusa bagize iki nko tuzovyemera yavuze Estime ari he Estime wamwicanye ariko tutaraniriye turavye umupapa ukuntu afata abana neza raba gutera inda gute afata abana neza nkuko atari nabi wamutenyi wa mada turabisha ari mwana wanje niho mvivyo ariko baravuga mwana ibi bintu ntibinabaho uyu ni papa ni papa Estime bimeze gute ijyanda yagiye hemwe gute Ibara nje yinda je sinabonye ngira yagiye mabwo je nkine kuyikuramo uyu yaraje kubyica rero Estime reka tuvuge ukuri wewe wahawe misiyo yo kwica Angel sivyo umwana ntarimo none so mvutagira ukora ibintu bibiri kandi wahawe amantuze amategeko yo kwica umuntu umwe je bambwiye n'igisanira ca Angel ndagikuremo urumva rero n'ubuzomisha byose umwica gidarara uzopime imisiyo yanje uyitume iratuzora zora azoca guhitara be burya yutima aratimba na kese urumva ibintu avuze sasa none nzokwega navyo ari bwumve baramutwara umugabo bagira gukubitira umugabo wawe ibaze we ngo ngwamukubite kandi bakuvuga ngo numwicanye kandi atari ibyo uyashashira wowe uravyo urabona wewe yaba umwicanye yareka si uwo gupfa nawe ndamukunda uko kora nkorera hasha muco nkorera urangandishije korera ha uko kuri wa kipe n'umukaristia mana yaje ariko ino film irimo utuntu tutujedejede twinshi Libert iyi filme musanze irateguwe filme irateguye kurabona iyo ubonye abantu bariko barakora filme bayishimiye ugasanga twese tuyumva kimwe umuntu wese ari feelinga hole yiwe bari ibintu byiza cyane je ndabikunda ko hari abantu uja ku maseti yabo ugasanga ariko baraharira ugasanga ntibahuza ugasanga umwe muri bo ugasanga barajyajyana muga twebwe vraiment umupfakazi ikorwa muri mood nziza ikorwa n'urukundo ufite iyi filme si filme kuri twebwe ni reality yes ara makuru mfite ngo ininza niyo ya nyuma ino episode season tumiye kuri sene kuri avuze episode ya nyuma aho turagutumiye umusi twakoze saison 4 sene ya nyuma muri iyi sezo ya gatatu ya nyuma yigeni isiko gani sasa weye niyo mucumba nico gituma ubona ryohewe tumiye benish uze wiyendetse kugira kati soza ndabi ibyo bintu turakura umubebe azovuga sibyo none nawe ntushobora kwemera inda ata kintu zicaba ahosha mamunyuranya amadate mugabo urafise ikintu bizi ko ivyo bintu vyabaye ryari urakoze ivyumvire neza yakubwiye ko ifise ameza ngaha mbe muvyeyi watubwiye ko ifise ameza ngaha iyo iyi yasigaye iminsi mike ngo nibaruke iminsi mike dusha duharura duhereye mu kuno kwezi nyene turimo ni mu mparurire bavyeyi Saint Valentin hari mu kwa kabiri ubu ni mu kwa kangahe mu kwindwi none zaheza ameza ngaha zasigaye ameza abiri inda imana ameza ngaha Mwe kuva mu kwa kabiri gushika mu kwindwi na mezi 9 baheze kweli. Oya turabizi abantu bose batwarenda ku Sevalante. Ahubwo ikibazo kimwe. Oya ikibazo si icyo. Ikibazo nuko twese tutazi umusenge. Ahosha dukeneye kumenya ahubwo Libert adufashe. Duhere kuri Sevalante. Ashaho warashwanya kuri. Reka nibarize. Kana abantu bose bibaza mwese mwibaza ngo kuri Saint Valentin ngo niho ngo byabaye ngo bijya ngo bintu ngo kumba hari undi musi tutazi tubwire baby bineka avuga nibi nyene ahubwo nyene niko ndavuga iki oya umviriza ben ufite umupfakazi ni film irimo amadute menshi cyane hari ibintu byinshi badashobora gutahura ubunyene yarapfuye tuguma tumubona ari naho ngo sanga umwana ari wa Sabasi ahusha kubera ben ije uyu umupfakazi ntari oya ndi muri Aya n'umusaja kwiyirizayo gute ben ushaza atari umukinyi wa film
ahubwo rero Eh, birangiye iki? ba bantu bivutse iki ukuntu yihenze kuri benisho agacavuga jewe eh oya yarashize muri filime rero filime Rero raki nanje ndiko ndiyumvira burya usanga afise amavuta yo kwerekwa ntiwibuka Aho akiza apotre Libert ambwira ngo yango ni Prophet. ukumufasha nyene ngo bisanzwe ngo ibiki ndisiri nabajya abantu basaba muri ville hari igihe abaca ko burya nta n'inziga agira akabaha desa uko nabo ko yabafashije nk'uko afasha Fanny izorangira bavyaranye yambwira ngo je ngo ndamufasha ngo bisanzwe ndavuga ati Libert oroha ndabizi orohasha aramufasha umviriza aramufasha akarigungura ati mende awas uravyumva mende brechiciki oroha oya tureka ibintu byentuze none warafushe kuzine John arafushe muvyara je narafushe gute ico Aho tuba nyene. umviriza namba waruzi ko ntofuha mwabimpishirije iki ahosha akaza arivana mu cumba Mba- pore ivyinda nkabibonera kumwe n'abafana kwe himbe bikuri ku mutego okay kuzine wumva ko ikintu tokimpisha we ntiwompisha kuzine je zinoguhisha ubu nashushu uri kumwe n'uwawe na wewe wowe uri kumwe n'uwawe muco uri isugi kwega banje nakubajije uri isugi sikabonye sime mumere yishure bazafanye jewe sindiyo ngombe nkurikize jewe sindiyo wakabiri nisha nakubaza ivyanje nakubaza sike Musamara sike yibereye mu kazi sike yatwishure je ntavyonzi reka muga mukunda kunywa ako kanyinshi cyangwa kandi namuco arakunda kunyonga ikingira ubu ndegera bugurishije urumva ariko aribaze ese noba ndiyo cyangwa ntariyo maybe hariyo amasinye wibonye ko wagize experience kenshi urakompara usanga umenga uracaduta estime tubwire uyu muntu yabakira isugi sha ugendana na joka buri sugi arayejeje vyose none muco mahaya mugabo ni oya n'imodoka nshashize mu bundege barabugurisha uraburiye uvuga ko wabuze nababwiye ko atavyonzi urongera abizi industry kamenyerega muntu yimenye none sindayici umuryango Jack rukimba baje gusa ningene wamufuira Libert nanje ndi ngaho ari ngaha tegaraje baza kunyinyegereza iki none wacuzi wanje bigufashe none uyaboneka banyegera bakari impenya arakana numbize rero ngo bimufashe ngo iyo cija kwa istira ivyo bintu ni biki bafise mu ikubita hasi afise ibivumburi n'ibivumbu ngira fushe naca ngenda ukamubwira ati sheri ibi nibi bakiri hanze umutwe uriko urameneka tibihoze nambora none ego ni filme turiko turatwariko twakoze kandi tuba turiko turavuga ubuzima busanzwe none mu byukuri nyene umukuze je nta mukuzine mfise umukuzine arafuhira umukuzanye ego urabona umukuzine n'umukuze barashobora kuba na monsieur madame we ahubwo rero reka ndabwira urabona benisha gati nahindutse none urabona benisha honyene ntuze Libert yarankariye n'imbere ya muco kweje nankiye muco ibintu yarashaka sigura kwege nabonye akatima kariyo agatima ariko nivyo oya urapane nabonye akantu kamufata ko akantu kizwa gufuha haje akantu ko gufuha eba acaza nk'isake ubuzima busanzwe abavyara iyo babanye canke bakavyarana basangiye amaraso ari kurundi ruhande na leta kwa papa biragoye ariko ariho hose muvyara papa ahariho hose reka ntacyo mwamufasha nabyo nzi mama yangu muvyara wo kwa papa ameze gute hariho n'akantu baba numva ngo umuvyara k'umwana okay muvyara kumwana tureke ibintu bya story ibyo biraba abavyara barabyaruzanya gusa na leta iraba barabyaruzanya nibabyara ku mwana ikirundi co muri taba tugiye kukaranga ikirundi cyaye je ndamwihinduka umugore waje akarambye imbere y'abantu mu kirundi cyo muri taba wumva wewe wumva
amacenda jurusha ngo ntibavyara ngo baravyaruzanya imbabura yati ahubwira ikiraka imbabura gawodi naje vraiment ndashonje kandi kumashonje umwana wacu arashonje mbe tuzomwita ngo iki aramwemeye inkuru nziza Libert siko wavuze zari indoto zari indoto azoba ari umuntu okay muduhe izina ry'umwana wacu CK professional CK professional tumwite gute tuzomwita Festicabe akadege soro n'ibya seri mwe mwumva umwana wanje na Angel yoba yitwa nde n'umuhungu tomboza kwanza n'umuhungu cyangwa n'umukobwa aha rero hari ikibazo hewe tumwite kandi umviriza kubera azoba yasimvye jewe azoshamwita mvuye kure mvuye kure akagenda tuzomwita Valentine cyangwa Valente asiya Libert natumbiriza mutorizi Libert aza kumutura mu nyuma none ndagibutse tuzomwita kwiza kandi kwiza ibikorwa kwiza filme kwisi yose kwiza sike umwana wacu zogra ashe mukiyo biraboneka mutse muco nawe natubwiriza ari umuhungu tuzomwita Ganzi ari umukobwa Ganzine baza bamwita gitoro cyangwa sukari sibyo bihara muri Miss Garibey mwana sugar sukari umwana yovuka woshima ko tumwitande mutonya wawe ze tumwitende ari umuhungu turi zino ugomba vuga izina ushaka vuga iryo aryo ryose iryo nere riri mu mutwe iryo nyene vuga iryo nyene yo kwitwa gute vuga iryo nyene hagati yo kwitwa Uwimana na Iradukunda yo kwitwa iriye hagati ya Uwimana na Iradukunda izina umuntu witwa Uwimana n'uwitwa Iradukunda ni irihe zina rigize vuga cyane Iradukunda sakaraheze ni Uwimana umwana yamaze kuvuga Iradukunda nawe Uwimana fara none ushaka umwana zo kwicara ku ntebe yanyu okay ntacho ego Iradukunda ni sawa kubera kurumva Imana yaradukunze twe na Dodo iraduha Yozefu na twakira natawuzi uko nuwari gwiwe Yoze ariko aba bantu bose bavuze nk'abakinyi ba film je ngira mvuge rero nk'umufana wo ku ruhande uyu mwana uyu bazomwite Sabas canke Nanias Iradukunda Sabas kubera ko uyu ntuzi ko yari yagiye kugabira uyu Sabas wumva atakunda Sabas gose uyu nawe ntiyari yemeye gushinganwa na Sabas urumva kubera bose bamukunda kugira ibibazo bamwibagire bazomwite Sabas aho uri mwijuru turazi ko uri umumarayika n'uwo wocuze muga nta rukundo rwari rurimo wari wamujenge natanze umunezero wawe ko nabonye yuko utari kumwe nanje mu mutima ndavuga ati je ngira ndakunezereze ndaguha ico ushaka mugabo kuba warapfuye